Ndabonetse nongera ndabaye ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka mu nkundire dore kuri izi ngingo nkuru uziyagize. Ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge carafashe ingingo yo guhagarika ikinyobwa Sapporo wine ko gihingurwa hatisunze amategeko. Nayo igitigiri c'abanyeshuri bazoja mu mashuri y'uburaro kigiye kongerekana kandi n'amashuri y'uburaro ariko arasanurwa. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Ikinyobwa Sapporo wine gihingurwa hatisunzwe amategeko, ari naco gituma ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge cyafashe ingingo yo guhagarika guhingura no kudandaza ico kinyobwa. Bivugwa na Jeremy Ngenzahayo asanzwe arongoye ico kigo. Patrick Hatangimana: ico kinyobwa Sapporo wine twasanze hariho amategeko kidakurikije ariyo twita norme. Tateza gukorwa uhereye ku mitobe y'ivyamwa. Ivyo rero twararavye nta vyamwa na kimwe twasanzeyo, nta camwa bakoresha. Bitewe nuko hari abatubwenge n'abamaze kuhasiga ubuzima inyuma yo kwihereza ikinyobwa Sapporo wine kidasiba kwiha inkumbi mu gwaruka, abatari bake bagiye biyamiriza ico kinyobwa. Inyuma y'akamo k'umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere ko Sapporo wine yoja ku rugero rw'inzoga zikaze liqueur itodandarizwa ahariho hose, ingingo z'abahora amatari batandukanye zo kubuza kudandaza ico kinyobwa. Inyuma y'akamo k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko kwiyamiriza ico kinyobwa ko leta idashobora kwemera ko ugwaruka rw'u Burundi gwiyica, kuri uyu wa 16 mu Kakaro mwaka wa 2024 mu kigo BBN kijejwe gusuzuma no kugenzura kanovera n'ubuziranenge bareba bafashe ingingo yo guhagarika no kubuza ihingurwa n'idandazwa ry'ico kinyobwa. Kubwa Jeremy Ngenzahayo arongoye BBN, ico kinyobwa Sapporo gihingurwa hatisunzwe amategeko kuko categerezwa guhingurwa mu mitobe y'ivyamwa, ariko akaba atacamwa na kimwe kirimo. Cumvirije kwimoteye nta na kimwe cerekana kwa muvinyo, cyane ico gituma tugihagarika. Twamaze kuvugana no ministre de l'Intérieur du Développement Communautaire de la Sécurité Publique na ministre du Commerce et du Transport et du Tourisme. Uwo ministre de l'Intérieur we niwe aca abwira abari yakira babikure vyose. Si vyiza ko babandanye babifata kuko ico yavuga ko ari karakora sico. Si vyiza ko yoguma, twarabibabwiye ko bica bivayo bose baca babihagarika. Sapporo wine ni inzoga ifise urugero rw'umwambiro rw'ibice 16 kwijana, iri mu gacupa ka plastique gapima milimetero 300, ahenshi ikagurwa amafaranga y'amarundi atarenga 2000. Inyuma ya Kick, Sapporo wine ikaba yari mu mugwi w'inzoga zigisibije mu gwaruka nka Karibu, Susuruka wine n'izindi ahatari hake mu micungararo igize Burundi bazihurumbira ku bwinshi bitewe nuko zikaze cyane ariko zikaba zizimbutse. Igitigiri c'abanyeshuri bazoja mu mashuri y'indaro kigiye kuzokwiyongera mu mwaka w'ishuri ugiye gutangura, kandi n'amashuri y'indaro akaba ariko arasubirwamwo. Bivugwa n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana. Elvis Munyaneza: abanyeshure bo mu mashure y'uburaro bagiye kongerezwa igitigiri, nayo amashure yongera sanugwe mu ntumbero yo kwitegurira gusubiza abana mu ndaro mu mwaka w'ishure ugiye gutangura, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana. Nivyo twarabikoze kandi twaramaze no gutangura kubishira mu ngiro. Notanga akarorero kamwe gusa, hariya mu ntara ya Gitega kw'ishure bita Sainte Thérèse benshi bazi kw'izina rya NF, mu gice ca kabiri nyene ivyo bikorwa vyo gusanura vyaciye bitangura. Umushikiranganje w'indero abandanya amenyesha ko ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza bigiye kuza birakorwa mu kibazo ca leta ku banyeshure bari mu bisata vy'ubuhinga mu kongereza akanovera k'indimi. Ivyo vyigwa bitakuwe
mu vyahora bikorwa kuko ico gisata ca mate statistique ni gisata gishasha ntavyo twakuyemo kuko ni gisata gishasha kigitangura ahubwo vyari mu nteguro yuko ico gisata mu vyo gikora muri examen d'etat hajamwo igifaransa n'icongereza kugira ngo tugarukire ururimi mu gihugu cacu ariko rero hariho n'ibindi bisata ari gisata bita math physique ni gisata bita biochimie sciences de la terre bimaze imyaka myinshi biriko birakora ubwo rurimi rw'igifaransa n'icongereza ntivyakorwa muri examen d'etat nico gituma rero uyu mwaka twabonye yuko muri mate stat naho nyene batokora icongereza n'igifaransa muri ivyo bisata vyose vy'ubuhinga mate physique mate stat na biochimie sciences de la terre ko tworaba ingene batangura gukora igifaransa n'icongereza. Mwomenya ko abanyeshure bari mu mashure y'uburaro hazorenzwa ko abashika 5,000 kubahora bakigwa. Muri iki gihe haribonekeza ubukene bw'inoti z'ijana abagendesha imiduga yo kunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura bagasaba ko izo noti zoboneka kuko bariko bakora bahomba Alain Loris Ndongozi. Inoti z'amafaranga ijana ntiziriko ziraboneka neza, nizibonetse ziboneka zishaje. Ivyo rero biratera intambamyi abakoresha izo noti. Bamwe mu babangamirwa cyane n'abagendesha imiduga yunguruza abantu mu rusangi mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abakora akazi ko kuvunja amafaranga mato mato ku gituro kiri hagati mu gisagara. Bamwe mu bo twaganiriye baratubwira intambamyi bagira. Ikibazo c'inoti z'ijana cabakayobera habahera. Kubera nk'akarorero nk'ubu twize twahora dutanga twazikura mu mabotike n'ahantu barangutse ibintu mugabo muri ino minsi zabuze mugabo ubu biba ngombwa ko tuduga ruguru na ruguru naho zarabuze izo turonka usanga zaratabaguritse gose uyihaye umukiriya mugenda murashwana hako tugenda turashwana rero cha tutora nk'izatana ubu ufise ijana akaba ari washirako ahubwo ico twosaba bo tuzanira nka zishasha tukareka kuza turashwana n'abakiriya umukiriya nawe ntushobora kumutwara nk'ijana mugenda muca mushwana cuhitamo kubiheba ubu dufise igihombo gose. Muri iki gihe cibura ry'inoti ijana abakora akazi ko kuvunja amafaranga mato mato nabo baciye baduza ibiciro kuko ubu ubuvunjisha amafaranga 10,000 bamuha amafaranga ari hagati y'6,000 n'7,500 mu gihe kare bamuha amafaranga 9,000 y'ijana. Hariho ibibanza bimwe vy'iratiro biri mu ntara ya Bururi bikeneye gusanurwa bivugwa na buramatari w'iyo ntara Colonel Leonidas Bandenzamaso Jules Verne Nakimana. Gisata c'ingenzi mu ntara ya Bururi kitafise intambamyi zitari nke nko kubura amahoteli hafi y'ivyo bibanza n'amabarabara meza ashika mu bibanza vy'iratiro bituma ingenzi zitaba nyinshi muri iyo ntara nkuko vyashikirijwe na Leonidas Bandenzamaso buramatari w'intara ya Bururi ndetse kabaciye baniraho n'akaryo ko gusaba umuserukizi bw'umuryango w'umwe bwa Buraya mu Burundi kubashigikira kugira igisata c'ingenzi muri iyo ntara gitezwe imbere ingenzi ziyongere. Ubutunzi kama dufise nka bijya bibira vy'Ibururi yuko twofasha boshobora kudufasha ibintu kugira ngo haze ingenzi nyinshi mu gufasha inyubako mbere naho abantu boshikira bagafungura hanyuma bakaja baja kuraba n'ibinyabuzima bisanzwe muri ivyo bibira. Intara ya Bururi irafise ibibanza vy'iratiro bitari bike nk'isoko ry'uruzi rwa Nile source du Nil muri rw'igifaransa, amapiramide ahavugwa ko hoba havukiye umwami wa mbere w'u Burundi, amashuha ya Muyange no kumuhweza, imisozi miremire ya Kibimbi na Inanzegwe, amasumo y'amazi ava ku ruzi Siguvyaye, amashamba cimeza ya Bururi na Vyanda n'ahandi. Ivyo tuma amafaranga yongera mu kigega c'iyo ntara ndetse n'ikigega c'igihugu yiyongera. Dutandukire n'amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na Elvis Munyaneza. Mu nama yahuje indongozi z'igihugu ca Maroc kuwa mbere igenekerezo rya 15 mu kakaro uyu mwaka, umukuru wa leta y'ico gihugu yaramenyesheje ko hategekanijwe amatongo angana na hektari 1,000,000 mu gisata ca hydrogene y'urwatsi rubisi. Bikaba bibaye mu ntumbero
yo gushigikira imbono y'umwami w'igihugu ca Maroc Mohamed wa gatandatu yifuza gukomeza igihugu ciwe mu bijanye no guhingura hydrogene y'urwatsi rubisi. Bimwe mu bizokogwa mu guteza imbere ico gisata harimo korohereza abasanzwe bashira imitahe yabo mu guhingura hydrogene y'urwatsi rubisi cifashishije urugero rw'umuyaga nkuba rungana na gigawatt 1.8. Igihugu ca Maroc gitegekanya ko hagati y'umwaka w'2028 n'umwaka w'2029 kizoshobora guhingura amatoni arenga 100,000 vya hydrogene n'amatoni 600,000 vya ammoniac y'urwatsi rutoto. Mu gihe hasigaye imisi mike ngo inkino mpuzamakungu za Jeux Olympiques zitangure mu gihugu c'Ubufaransa, umukuru w'igisagara ca Paris Anne Hidalgo yabonetse kuri uno wa gatatu ariko aroga amazi y'uruzi Seine. Ivyo bikaba mu misi heze vyari vyahawe intumbero ya politike. Abariko baratunganya izo nkino bari bahaye agaciro kanini urwo ruzi, ukurugirira isuku navyo babifata nk'inkingi ikomeye izobafasha mu kwitoza. Inyuma yo koga mwayo mazi, Anne Hidalgo agiye gutunganya ihiganwa ryo koga ari kumwe n'abandi bahinga mu vyo koga rizobera muri ayo mazi nyene y'uruzi Seine. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimira abagenzi banje dufashije gutorokanya ano makuru. Ndabasaba kwandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi, mugire aho muba naho butaha.